uno munsi tukaba tugiye kuganira ku nkuka ya misa aho yoba ngwifise kahise na mugihe abenshi bazi ko ngo yamuka mwisengero ariko ngo suko biri hariho kahise k'inkuka ya misa inkomoko yayo nivyo tugiye gusangira muri kino kiganiro. Umusaserdoti Patiri Jean Baptiste muramumenyereye muri kino kiganiro, nuno musi niwe tugiye gusangira kino kiganiro kugira ngo abitubwire neza. Ntangure ndamuramutse Patiri, ndabaramukije. Mwaramutse neza. Ngira ngo maraye impore gakeye. Hari gishasha kwino nyigisho? Igishasha nuko kuwa gatatu heze twari twatanguye hanyuma uyu munsi rero kubera tutari twagejeje nubwo turabandanya nekitahera kazocamo koko kuwa gatatu ntituzosha tukibandanya, tuzosha tubanza turindire gatoya kuko muri iyo ndwiza tuzohimbaza ico bita Ascension, no kuvuga yurira mu ijuru rya Yesu Kristo. No kuvuga rero tuzoca tuganira ku vyerekeye Ascension muga tuzoheza tugikarukeko naho bizoteba tuzobigarukako. Murakoze, ngira ngo mukanya muca muheza mu bibwira bariko baratwumviza muri kino kiganiro. Tubashimire kwama mwitanze mukaza gutanga umuco. Eric Manirakiza agiye kuba mu buhinga bw'ivyuma, Kazimire Mike Nduwayezu arahagarariye kino kiganiro, Salvatore na wene barafadikanije. Twinjire nyezina mu kiganiro. Patiri, ngira mutangure n'igice ca mbere. Murakoze cyane. Kuwa gatatu heze nari nababwiye ko ivyerekeye ugusubira gutunganya ingene twohimbaza ari abapapa, novuga nka Papa Pio wa gatanu. Papa Pio wa gatanu niwe yari papa ico gihe igihe haba inama ya Ecclesia yitwa 30 n'igihe hari haje kuba guhungabana kwa Ecclesia bivanye n'abari biyonkoye ari bo poroti. Irere iya inama yakurikiye papa yarondera uyu Papa Pio wa gatanu co kimwe na Papa Paul wa gatandatu we yafashije mu gutunganya liturgia gushasha mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Kuko mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri hoho novuga ivyerekeye liturgia ko ari byaje imbere kandi kanatsinda. N'ubu burya inkuka Eucharistia imisa nizi imbere kuko iyo nama yaravuze neza iratomora yuko imisa ari isoko ikaba kandi nico igisumba ibindi byose mu buzima bwo Kristo bwose ku mukristo ari ngaha kw'isi. Maze rero niho tuvoma kandi urumva ni naco iyo tuyibayemo neza niyo novuga nti isumba ibindi byose tugira inkano kuri iyi si. Rero bamye barondera kugaruka kugira ngo begere uko mu ntango uko Yezu yabikoze intumbero yari afise umutima esho yagomba kudushikanako niko nabo bagomba kubitunganya. Rero ni naho burya n'abarondera gufasha muri liturgia ko ari muri iyo ntumbero kugira ngo tuje muri ka karangamutima ka Yezu ingene gihe yahereza, ariko tumanje kumenya ingene yabikoze muri ico gihe n'inkomoko yavyo. Rero mu kiganiro giheze twari twabibonye yuko igihe Yezu yamanyura umukate akawuhereza abigishwa biwe akavuga ati nimwakire murye iki n'umubiri wanje, hama akakira igikombe kirimo umuvinyu akanina hasi Imana agashimira Imana, hama akavuga ati nimwakire munywe igikombe ni igikombe c'amaraso yanje, amaraso y'isezerano aza guseseka ku bwayo no ku bwa benshi. Rero twarabonye yuko atabigiriye mu gisengero. Muzi igisengero mwumve ingoro y'Imana i Yerusalemu. Ingoro y'Imana i Yerusalemu twabibonye ko mu madini menshi burya bafise ingoro, iyo Mana basenga yabifise ingoro. Iryo jambo ni jambo mu bisanzwe mu Kirundi risigura aho umwami yaba. Aho umwami yaba bahita ngo ni mu ngoro. Hanyuma rero saho Yezu yabigiriye. Aho yabigiriye twarabibonye iyo turavye muri Matayo 26 umurongo wa 17 gushika kwa 20, aho abigishwa bamubajije ngo wifuza ko tugutegurira hehe Pasika, hehe ngo abariho urira Pasika. Yezu ashabishura ati nimugende mu gisagara kwa Ntuze
ntiyavuze hariya oya nuko nyine byanditse handitse ngo kwantuze mu gisagara si mu rero muri ya ngoro y'Imana kuko hari imwe muri Israeli hari imwe kiretse gusa kubera harimwo bari baricimwe ibice bibiri bamwe bari basengera i Garizime abandi Yerusalemu rero no kuvuga yuko abayuda bo basengera hehe basengera i Yerusalemu hari imwe gusa yari ingoro y'Imana imwe kandi yerekana ubumwe bw'abavuka gihugu none barayikwirwamo bose abantu b'Abanyisirayeli bose no kuvuga ko hari iminsi nk'ingendo bagira ingendo nyeranda rero muri ico gihe no kuvuga hari hanini si kuvuga ko hari hagutse abo hari kandi n'ibibanza hari ibibanza bigenewe abahereza nkuka hari n'ikibanza kigenewe umuhereza nkuka mukuru we yinjirayo rimwe mu mwaka hakaba ikibanza kigenewe abagabo hakaba ikibanza kigenewe abagore hakaba ikibanza kigenewe abanyamahanga cyo hari nko hanze rero aho siho Yezu yagiriye Ukaristiya twumvise ko yavuze ngo genda kwantuze nto yabigiriye maze rero twarabonye ko mu gisengero muri icyo gisengero muri iyo ngoro y'Imana ya Yerusalemu ntaho twigera tubona Yezu agenda ayinjiramo agiye guhereza nkuka aho abandi bajana ibimasa amasuguru we ntaho tubona keretse abavyeyi biwe wigeze kugenda guhereza inuma umugabo we ntaho tumubona agiye guhereza ivyo hanyuma tukabona kandi igihe yari afite imyaka 12 yuko icyo gihe bamusanze mu ngoro y'Imana igihe yari yatakaye tufate ko yari yatakaye igihe abavyeyi bamubura bakamurondera iminsi 3 bamusanze mu ngoro y'Imana ngo yicaye hagati y'abigisha ngo abumviriza ngo akongera akabaza ntiyari korahereza rero no mu nyuma igihe azogenda tumubona ariko arigisha uzurabe neza uzosanga ariko arigisha ntaho tumubona ariko ahereza muri ico gisengero ingoro ahereza imbago hanyuma ikindi naco nuko hari turabona handi akorerayo icyo no kwita ubuhanuzi igikorwa c'ubuhanuzi ni gihe yasohora abadandarizayo abadandaza ibimasa inuma bacururizayo hama n'abavunjaye n'abavunjirayo amafaranga hama akababwira ngo sohora ivyo byose mubikure mu nzu ya data kuko mu ingoro ya data ni ikibanza cyo gusengeramwo si ikibanza c'icururizo maze rero mvuze ngo ni igikorwa c'ubuhanuzi kubera iki kubera ni ukuvuga igihe cyabyo carenganya igihe c'ibyo carenganya sohora kuko ni naho yavuga rero bacavuga ngo ikimenyetso ukoze ni iki kugira ngo tukwemere acabwira ngo ikimenyetso gusambura iyo ngoro muhama nanje ndayituze mu minsi 3 baramubwira ati ingoro yubatswe mu myaka 46 imyaka 46 sofigenza gute wewe urashobora kuvuga ngo ituza mu minsi 3 kandi ibi rero nivyo bisona mwagira nivyo bazomwagiriza mu rubanza rw'iyo hanyuma cyababwira ngo icyo ariko arababwira ni iki ngo nuko yababwira umubiri wiwe kumva rero muri iki gihe gishasha kumva ko bo ku bakristo ba mbere ingoro y'Imana siyo ego turabona Petero aje gusengerayo ba Yohani bari batumwa baje gusengerayo igihe bakizana caka imuga mugabo ngo bakoranira mu bwugamo bwa Salomo ukandi bakabatinya kubegera ngo baranabatinya rero tukabona yuko ubwa mbere kuri bo ku bakristo ba mbere yambaye n'iki ni umubiri wa Kristo niwe ngoro y'Imana niyo ngoro y'Imana hama tuvuze rero umubiri wa Kristo ni ukuvuga n'ingingo ziwugize izo ngingo ziwugize ni bande nabamwemera babatijwe nabamwemera batamwemeye nka Nikodemu ni bamwe babatijwe bafise umwidegemvyo abo rero niwe ngoro y'Imana aha rero bisigura iki ingaruka rero ingaruka bifise ico bisigura mu buzima bwacu bisigura yuko burya mu makoraniro yacu iyo bavuze ngo eklezia tujye twumva inzu zubatswe n'abantu ntitwumve ayo masengero yubatswe n'abantu ubwa mbere ni ikintu bita ikoraniro abumva igifaransa ni assemblée assemblée ni ukuvuga ikoraniro abakoraniye ngaho burya mu nkuka y'imisa nibo eklezia nicyo kintu ca mbere rero twokumva bajya abantu baba bari mu nkuka y'imisa
harya no kuvuga ababikoraniro ryari harya iyo urumenyetso rwatanguye umusaserodoti akavuga ati horana umukama canke muragahorana inema y'umukama wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana n'ingabirano y'umutima mweranda. Iyo amaze kuvuga ivyo no kuvuga harya rero ni ibari ecclesia niyo ecclesia rero iri kumwe n'uwo niyo ecclesia n'uwo abayirongoye iyo nkuka y'imisa niyo ecclesia kuko niwo mubiri wa Kristo. Ijya niyo ecclesia niho yavuze ataho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje bandi hagati yawe. Naho baba bakoranye batari mu rushengero iyo bari ecclesia. None ntibumaze kubona imisa zibera ku bibuga tumaze kubona imisa zibera ku bibuga zitebera mu rusengero ijya bari ecclesia. Nko biyari benshi ibera ku kibuga uzosanga bakubaka amahema kugira gusa izuba bayikingira izuba n'iki ni canke imvura n'ahandi ijya niyo ecclesia. Mu bisanzwe ijya niyo mubiri wa Kristo niyo yavuze ati umubiri wanje. Rero bisigura iki? Bisigura n'igihe duhimbaza kwikoraniro ni nyakubahwa ikoraniro n'umubiri wa Kristo. Nico rero ngaha twotahura nico kintu twotahura twokuramo ntibyabere rero mu gisengero byabereye. Reka turabe twahandi twabonye ni mwerekeye mu isinagoga. Isinagoga ni ijambo rivuye mu kigereki rivuga naho nyene aho abantu bakoranira. No kuvuga ko twumvise ko ruriya ngoro i Yerusalemu ruriya rusengero rw'i Yerusalemu rwari rumwe gusa mu Bayuda hose, ariko hari ahandi bahurira ngo basenge hameze nk'iki. Aha rero sinagoga no igereranya n'iki? Urabona aho abakristo bahurira ku mashuri hamwe bita ubuye, hari aho usanga babita ngo ni bisata, kare bahita ngo n'amashuri, abandi nabo bakabyita ngo ni scripture. Aya mana amajambo yose akoreshwa itabariro. Bone kwitabariro no kuvuga aho oyuzanye ikintu cy'itabariro no kuvuga ko ariho umusaserodoti yashira kugenda kabasanga. Icyo niryo jambo gutabara. Ariko hariho icyo bita guhimbaza umunsi w'Imana ata umusaserodoti ahari. Rero novuga yuko muri icyo kibanza bita sinagoga gisiguraho abayahudi baba bari mu mahanga barahura kugira ngo basome ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana basoma ni itegeko rya Musa, niko no bivuga. Ni vya bitabo bitanu bya bizingo bitanu, no kuvuga icamamuko, ikihunguka, icabene Levi, cy'ibiharuro nibe n'iki beni n'iciyibutsa amategeko, n'iciyibutsa amategeko. Hanyuma ikindi bakorerayo no kuririmba izaburi, bararimba amazaburi. Hanyuma n'ingene iyo sinagoga yaba yubatse nyene itunganijwe ku buryo nibaririmba amazaburi ingene bagena barahererekanye. Hagacabamwo n'iki? Hagacabamwo naho babika rero aho asomera iryo jambo, ari nabyo rero havuye habiki ico bita imeza y'ijambo ry'Imana muri liturgia. Ari naho abakurambere ba ecclesia abo bita père de l'église bahavuye bavuga ngo inyuma y'imeza y'ijambo ry'Imana hazi imeza Eucharistia. Hazi imeza Eucharistia. Rero hari ikibanza basomerako, no kuvuga naho burya tuhabona harabaza bashaka kwavugira amajambo ivyo ari byo byose ibintu. No kuvuga ko ijya ni imeza y'ijambo ry'Imana, ni kibanza cy'ijambo ry'Imana. Kajya patiri akunda kubahaga. Mu bisanzwe hariho henshi usanga iyo ntuzi iryo tunganywa rishasha rya Vatikano ya kabiri ritarashika ngo nyene haboneka icubahiro ko ari imeza y'ijambo ry'Imana, kumva ko ari imeza y'ijambo ry'Imana. Maze rero aho muri sinagoga niho novuga ko kuko hari n'ikibanza urongoye iryo koraniro yicaramo. Ni nka kurya rero tubibona akenshi mu masengero. Rero hakaba naho bashingura iryo jambo ry'Imana, hajya hameze nk'iki, hajya mu tabernakulo, hari hameze nka tabernakulo, niko isinagoga yari yubatse. Novuga rero ko igice cya liturgia y'ijambo ry'Imana cavuye mu sinagoga, niho havuye mu sinagoga. Mugabo hari igice gisigaye cyo cavuye he? Cya gice rero twabonye ico bita liturgia Eucharistia cavuye. Niho rero duca tubona ico no kwita ngo ifungurwa zo mu muryango ku minsi mikuru y'Abayahudi. Ifungurwa kuko burya biragoye guhindura mu ndimi, biragoye kuko sinibuka ko ari kiratini nuko bavuga ngo icyo bahavuye bavuga ngo ni sene cena, no kuvuga ni ifungurwa. Hama mu Gifaransa bahinduye ngo ropa. Mu Kirundi sinzi ngene duca tucita, kuko urabona mu Kirundi iyo uvuze ifungurwa, abana mu Kirundi babizana bivangavanze.
babiteka binavangavanze. Urumva wivuze ngo ni ifungurwa biroroshe kumva, ariko abandi urumva babizana bitandukanye, rero ngaha mu Bayahudi ku minsi mikuru bari bafise ifungurwa. Nari nabivuze igihe duheruka ko ibintu mugabo abarundi benshi batazi. Hari ikintu bita kurya umwaka. Senaka niwe yatanga umwaka yawutanga. Mugabo hari no ku rwego rw'ubwami, umwami niwe yatanga ku muganuro, niwe yatanga umwaka. Hanyuma rero byari hafise ingene bikorwa, hari imigirwa inyifato ingene bikorwa. Rero no mu Bayahudi ku minsi mikuru na cyane cyane rero ku munsi mukuru wa Pasika, kuko imfungurwa iwabo iki twise ngo cena no kuvuga sinzi ko nahise nakora atari ushavuye muri iyo sena nyene, no kuvuga yuko mu muryango kandi kanatsindura abaneze ingene Pasika iribwa, bavuga ngo mu muryango wose, bavuga ngo umuryango wose ngo bahaga gasuguru ngo kandi ngo bakurikije uko bangana ibyo bashobora kurya. No kuvuga ko Pasika rero yabera hehe? Mu miryango. Kandi uwarongora iyo ntuze ninde? Ni Senaka niwe yaheze akarongora. Rero ubu turumva ko Yezu yamaze kubwira abigishwa biwe ngo bari bamubariye ngo ushaka ko tugutegurira Pasika hehe, ushaka kwirira hehe, ngo kwantuze. Rero urumva aho hantu yagiye ni nkuko ko mu muryango. Ivyo rero byarakogwa igihe kuri iyo minsi mikuru cyane cyane wa Pasika be no ku munsi baba bari kwasezera umuntu. Rero Yezu niko byagenze, ariko asezera, sinzi ko novuga ko ari bo bari ko aramusezera cyangwa ko ari we ariko arabasezera, ariko nuko byagenze. Maze uko izo fungurwa zagenda, kuko bayifatanye no kwari bagaheza bagakengurukira Imana. Aha rero ndagira nababwire yuko hari akantu burya henshi bataramenya, kuko akenshi iyo hageze kuyihereza hari amajambo umusaserdoti avuga bukebuke kubera haba hari kwaririmba indirimbo. Mugabo iyo atandirimba ihari bavuga yuko intunganyo ya Vatikano ya kabiri ivuga ngo ayavuge n'abakristo bayumve hama bishure. Mbega bavuga gutajya amajambo ndasubiramo n'amajambo meza cyane, hari benshi tutayazi n'amajambo meza gose, n'amajambo meza ahubwo twari tuzi ko ari umugirwa bavuga mwibanga bariko barahamura umengo nibanga ryabo ryanyu nyene. Oya si iyo majambo nyene avuga ngo ninahazwa aho ni ku mukate. Urumva abariko arategura amashikano ngo ninahazwa Mukama Mana y'ijuru n'isi, niwe waduhaye uyu mukate turiko turaguhereza, wavuye mu vyimburwa vyacu, uratubera ifungurwa y'ubuzima buhora y'umutima. Ayo ayavuga hajya bariko batanga amashikanwa cyane. Hajya ubona akiriza, hajya aduza mugana aduza cyane. Hariho amajambo avuga bukebuke kubera baba bariko bararirimba. Mugabo igitabo cy'Imisa kiravuga ko igihe batari ko bararirimba yuko ashobora kuyavuga. Hama bakisi basha bavuga ngo iki, ngo ninahazwa Mukama, basha bavuga ngo Imana inahazwe ubu n'imyaka yose. None kubera iki mutabitunganya patiri ngo bigende uko nyuko muba muri ko muraririmba? None simwe mubwira abaririmbyi bakabanza bakarindira ayo majambo bakayumva abakristo. Urumva igihe nuko uko bitunganije ni akenshi abo baba bariko bararimba nabo nuko baririmba indirimbo nyene zishobora kuza zifasha zizana nkamwe nayo. Ariko urumva ko ari amajambo meza kandi aya niyo yavugwa muri yanze manore nababwira yo kuri iyo minsi mikuru. Yavuga ati bakengurukira Imana yo kubyatanze. Kandi urumva nk'iri jambo burya sinzi ko igihe kuvuga imbere yo gufungura kwa aya majambo urumva ati ninahazwa Mukama Mana y'ijuru n'isi, ni waduhaye umukate turiko turaguhereza, ni waduhaye. Ni kuvuga ati ninahazwa Mukama Mana y'ijuru n'isi, ni waduhaye umukate tugira twihereza, wavuye mu maboko yacu. Hama agacavuga ngo uraza kutubera umukate w'ubuzima. Nukuvuga Umukama ni kuri ivyo kumva ko byavuye mu maboko yacu. Ariko akenshi usanga rero bidahuye n'iki mu buzima, umenga ni ibintu bitafatiye ku buzima. Kandi turabibona Paulo avugaho mu ntango barizanira ivyo umukate barawizanira gusa nuko havuye havamo ikintu kitarimo ubupfukanyi, cyari ikintu nyene cy'imigirwa.
Pawulo aravuga ati ibyo sangwa ari byo murahora mubirira iwanyu. Ariko kumva yuko ico gihe iyo mfungurwa senaka avuga ati ninahazwa mukamana ijuru nisi waduhaye umukate turiko turaguhereza uratubera imfungurwa y'ubuzima bw'amawe. Ati Imana ninahazwa ubune mu myaka yose. Hama hageze ku muvinyu naho ngo ninahazwa mukamana ijuru nisi ni waduhaye umuvinyu turiko turaguhereza wavuye mu mizabibu tukesha ubwira bw'abantu uratubera inyobwa y'ubuzima buhoraho. Imana inahazwa n'imyaka yose. Ariyo majambo avugwa, amajambo meza kandi afatiye ku buzima. Ariko kwaho kumuvinyu ko abivuze gutyo umusaseredoti hama ko bakristo tutawuronka ko twese ntihaba haragahatse. Oya nuko vuga yuko naho izo ni burya hari muri yo ntunganyo shasha. Nukuvuga nuko igiti kirari kinini. Igiti kire nuko ari kinini nukuvuga hari bake canke nko mu gihe c'imisa yo ku wa kane mweranda baravuga bati nukuvuga ko bosangira ku haba ku mubiri no ku maraso bose bakaronkako. Kandi ukanke paruwasi narimwo nukuvuga ko ku wa kane mweranda basangira ku ntuze yose basangira ku mubiri n'amaraso kandi ibyo birarekuwe mu gitabo c'amategeko babe mu gitabo c'imigirwa ya Ecclesia ndayivuga. Burya ni kubera iki? Ni kubera uburyo kandi uzogenda urabe mu bitabaneo nukuvuga basangira ku mubiri n'amaraso ni bakeya nukuvuga ni nkayantuze mu muryango. Ingorane ni iki? Kumva nyiri ko mwasangiye kandi kumva ko mwasangiye kuko erega ni nk'ibindi ko navuga ibi by'ikizungu umuntu aragenda akiyarurira hama akagira ngo mwasangiye. Hama ni nkuko nyene n'abazungu bobo ashobora kukubwira ngo nk'ubu ngo muragiye gusangira hama ukagura wewe hama ukagira mukicarana gusa mwasangiye. Ariko ku Barundi gusangira no kuvuga iki? No gukora ku nkoko imwe ni gusangira ku mutima akamanyura nawe ukamanyura hanyuma mugasangira byose ku nkoko imwe hama kuntuze kumburira ijambo. Rero mu ntango ni nkuko ryari rimeze. Ni nkuko ryari rimeze. Rero byo mu muryango nuko gaho byakorerwa muri iyo miryango. Muri umuryango senaka akaba ari baheza akabihereza. Yezu rero nuko muri ico gihe yabigize nkuko abayahudi bahora babigira. Mugabo rero hari ikintu gishasha cajemwo yashizemo kandi nibaza ko catangaje n'abigishwa biwe kuko ryari rya mbere bacumvise. Yavuze ngo ni mwakira iki n'umubiri wanje. Ico ni cahoramwo kare barahezagira bagahezagira izo ngabirano z'Imana bagashimira Imana. Harimo rya jambo nyene ukenguruka ariryo rihura na Eucharistia mu Kilatini babe mu Kigreki. Ariko iryo jambo ntiryarimo. Iryo jambo rero ryabaye rishasha ngo n'umubiri wanje mwakire murye iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Iryo rero ryabaye rishasha nabo nyene sinzi uko babyakire. Hanyuma amaze gushika ku ntutse ku gikombe naho c'umuvinyu acavuga ngo nimwakire munywe w'iki gikombe ni c'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizo kwama. No kuvuga rero aha ibi yavuze byabaye bishasha mu byahora bikogwa. Cyabaye gishasha mu byahora bikogwa muri bimwe byari bisanzwe bikorwa mu muryango. Iki ni gishasha. Hanyuma mu rurimi rero abo bita ururimi rwabo bita abasemite ni hariya mu ntuze muri iyo micungano nyene yo kwa Yesu aho yavukiye. Mu bisanzwe mu rurimi rwabo kuvuga umubiri n'amaraso bisigura iki? Bisigura umuntu wese ko yakabaye. Bisigura kandi ubuzima bw'umuntu. Bisigura yuko yitanze. Mbere unaravye neza usanga nko mu njiri yanditswe na Yohani. Mu njiri yanditswe na Yohani wewe ntavuga rya shingwa ry'Eucharistia aho yatanze umubiri n'amaraso n'igikombe. Oya we avuga koza ibirenge. Umugabo ugiye mu kigabane ca 17 niho ucubona avuga ngo nditaga sinumvuga kwitagatifuza nditanze cyo mu consacre. Sinzi ngene mu Kirundi nabuze ijambo rikwiranye kuvuga nditanze kwimbagwa hagisho biti consecration rya jambo biti consecration ndihevye nditanze kugira ngo nabo babe beranda kandi nabo nyene kugira ngo babe tagatifuze. Iri jambo rero yakoresheje cyari hura n'iryo nyene ryo gushinga Eucharistia. Rero bitwereka yuko burya inkuka Eucharistia yavuye muri iyo mfungurwa yo mu muryango. Iyo mfungurwa mugabo mu Bayahudi yasigura yuko ifise akaranga ndoramana
kumbure biragoye kwinjiramo cyane kuko burya iyo uva mu rurimi uva mu karanga kandi uja mu kandi karanga biragoye cyane ariko no kugira ngo dushobore gutahura biduhimbaza kandi ibe ukaritiye yegereye ubuzima ntibibe ibintu umenga ntaho bihuriye n'ubuzima rero naho nashoboye kurangiza nzoheza mbandanye kugira ngo turabe ingenere byahavuye bibandanya aho bita kumanyura umukate canke inzimano y'umukama ifungurwa y'umukama n'ingene yagiye biratera intambwe ariko uyu munsi ngeje ngaha tugire Kristo ati adushikirije yashimiye ku nkuka ya misa kahise kayo yagiye arabisigura inama ya Vatikano ya mbere ni ya kabiri si Vatikano ya mbere ni iyo bita inama yabereye ahitwa 30 murakoze hari umuntu ku murongo allo Padi allo amahoro nashaka kubaza ni Gaël mu Gihosha muri paroisse ya Saint Jean Baptiste nashaka kubaza abanglikani n'abaneo waba bafite umupapa wabo amikini kigira kabira abaneye kube icyo bizanira umukati bonyene muri Kiliziya Gatolika natwe tukaba tufite ya wibera muri Perewe nakuru bitandukaniye cyo kibazo nari mfite urakoze cyane njya mu mwishure pati urumva naho afatanije abaneo n'abanglikani abanglikani no kuvuga ko muri kahise bari abakatolika hanyuma kubera umwami w'Ubwongereza ari wiki hari w'umunani rero hari uko atumvikanye na Vatikano hama bica bituma abongereza acagira idini novuga ry'igihugu niko no bivuga arigira idini ry'igihugu amaze kuri idini ry'igihugu novuga iyo nkoye kuri Ecclesia ego mu Bwongereza harimo abakatolika mugabo ahani yaciye agira idini urumva ko bavuze ngo Anglikani harimo Angleterre Angleterre no kuvuga rero bivuye kuko ibivuye ni idini nk'igihugu nkuko y'abayuda ni yari yongoye kubera batumvikanye hari ibintu atari ko arafata intumbero yo wemera yashitse n'icicaro gikomeye mu Bwongereza bafite ko ritunganijwe n'nk'igihugu niko no bivuga rero no kuvuga ntibafise umupapa mugabo barafise ubatwara barafise umukuru wabo hanyuma abaneo ntitubafatanye nk'abantuze nk'abanglikani abaneo ni mu miryango mishasha ni ukuvuga murabona ko bafise ukuntu ni kugira urugendo kuko watanguje abaneo yarabonye ko abakristo benshi usanga ari nk'abapagani urumva barabatizwa gusa nko gusuka amazi ku mugongo w'imbata kandi nawe nyene yari mu watanguje hama mu nyuma nabonye tiburya rero kuko bavuze ngo katikumena no kuvuga ni yategurwa abazobatizwa bakuze bagirirwa n'imyaka n'inyigisho rero nawe ukuvuga ati hari intunganywa rishara ryabo ingene bafasha kugira ngo babe muri batisimu baronse hanyuma rero ni muri uwo mukate wabo utagize umukate bakoresha novuga ni farine kuko utegezwa kuva mu ifarini muga nta mwambiro bashiramo muga bakabamo ico kintu cuko aba ari nk'umukate nyine ufatika ku buryo umuntu arya kumva ko nyine ari ikintu kumva ko uri ikintu no kuvuga ni muri iyo ntumbero so kuvuga yuko ari abantu bagira ibintu ibindi bitari bari muri Ecclesia mbega tugajya patiri ujya mukate ijya hostia umuntu yashaka kuyihindura nyene akagira nyene nk'ikintu afungura kiboneka nyene uye nuko kiretse nk'abo nukuvuga Vatikani bibazi kandi gende bafasha buke kugira ngo ntibahave bava ku murongo ariko nuko iyo ntuze nkuko ubadufasha muri Ecclesia bakavuga ati mere gutya hari nkaho ushobora gusanga hari hostia ntoya hari aho usanga hari nini ivyo oye no kuvuga yuko bivana mugabo ikibujijwe nuko atayindi farini ikoreshwa nuko abari intuze mugabo turazi ingene bikora muri Eucharistia uko bitunganijwe nuko tubikora murakoze hari uwabajije ikibazo agira ati Shalom n'uwitwa Ndayisenga Noel ari muri paroisse Mukobe diocese ya Gitega agize ati none ajya amajambo mwavuze patiri avuga buke ngo uyakoresheje ngo mufungure ibifungurwa by'iwawe ko ngo yumva himbaye ngo hari icyo urumva nibyo bigihuye kuko urumva muri ico gihe hari ahantu twumvise gushika ngaha ngo ninahazwa mukama
mana y'ijuru n'isi niwaduhaye umukate urumva ko bikiri byiza aho ntacu nukuvuga yuko icyo arundi mukuru allo ndabahe bwa sepa bwaramutse neza muri bande muri ndi Gorodiano yindi nomera cyarimo nahorana uduge kwijambo yego ngira mbanje nkenguruka ko numvise muduhaye umupango uko muzokibandanya ku wundi munsi yego ndiranye igishika inyisu mugabanya ku karadiyo ingene inguka y'imisa zuko bimeze no munsi biba byaratanzwe kuko ndibaza neza yuko mu ntango bitari bimeze nk'uko bimeze no munsi birumvikana hanyuma kandi muce muduhano n'intuze n'umuco kw'ijambo iyo tuyishe kuyondorora yoko rero batangura kuyondorora abaho umubiri wiwe n'amaraso yiwe ariko Gorodiano mugabanya ku karadiyo mugabanya iradiyo igihe ababwiye ko umubiri azobaho umubiri wiwe bagafata ngo kwiyondorora benshi bakamubwira inyuma yego yaravuze ati iryo jambo nababwiye ati ni umutima w'ubuzima ngomba muduhe isiguro yaryo kuko umengo vyodufashe murakoze yego mu bisanzwe rero kumva ababwiye ngo iki n'umubiri wanje iki n'amaraso yanje twumvise yuko mu bisanzwe muri urwo rurimi rw'abo bita abasemite ni ukuvuga yuko bisigura gutanga ubuzima bwawe ngo rero ngo ubuzima bwiwe abwihereza urumva icyo cya mbere honyine ntibabyumva icyo nticinjira hanyuma hari ikindi rero yuko burya kugira ngo nk'ubu imbagwa cyarazira yuko barya ikintu batabanje kubaga amaraso akavamo agaseseka cyarazira rero no kunywa amaraso nk'ubu riravuze ngo kunywa amaraso yanje kandi azi ko kizira ni ukuvuga bibujijwe ni ukuvuga ndetse n'amaraso y'umuntu ni ukuvuga y'intuze y'igitungwa ni ukuvuga rero icyo nticinjira na gatoya icyo nticinjira icyo cyo kumva ati iki cyoco c'amaraso cyari ikindi ngo ni nyobwa cyarazira kunywa amaraso aha rero no kuvuga yuko avuze ati iki n'umubiri wanje akavuga ko agiye kubitangira byarabananiye kwinjira nicyo gituma bace biyonjora bace bavuga ati uyibaye amajambo aratugumiye tidushobora kubandanya nawe naho ahanini novuga bishingiye ngira ngo Gorodiano yo bandanye akazokurikirana inyigisho ni nkuko nyene babivuze atazokurikirane uko vyagiye biragenda kandi Karatira nawe nyene yavuze ati uko uyu munsi herezwa siko yari siko vyatanguye mugabo hari akantu navuze gatoya navuze papa Pio wa gatanu na papa Paul wa gatandatu ko barondeye kugira ngo batwegereze cyane uko mu ntango byagenda n'akaranga mutima kavyo aha rero uca wumva yuko harimwe yuko turondera kugira ngo duhimbaze ari kugira ngo twegere uko byakorwa mu ntango bifatira hatu zote badushikaho kamwe twari twavuze yuko tusangira ku nkoko imwe abakristo twese ugasanga ukaristiya twasangiye kumwe urazi igituma je ivyo ndavyizeye kuko ubu yari ikindi kintu uyu munsi kivugwa kandi gishusha ni ikintu bita imibano mito mito imibano mito mito iyo mibano mito mito rukristo ni ukuvuga rero ako novuga ko kagomba kutusubiza hahandi bimwe vyo mu ntango bwa buvukanyi bwo mu ntango kandi ubwo buvukanyi bwo mu ntango bushaho dushikana kugusangira aha rero je niho nizereye ntuze ko akaranga mutima kazusubira kagaruka kandi birashusha tuvyizere mu sinkabishura umwe yari yabaje ati ya majambo bavuga nta muntu yashaka kuyakoresha agomba gufungura ibifungurwa vyiwe ko yumva ngo ahimbaye urumva iki cyo navuze agace gatoya ko mu ntango karashoboka umugabo bibanaye ntibiheza ngo bishoboke kuko hati igice kibanaye ngo tugiye kuguhereza urumva muri icyo gihe we ntubwiye kuguhereza imana wowe wihereza ugomba wihereze ariko urumva urashobora ko ninahaza imana ukoresheje amajambo ya mbere niwe waduhaye uyu mukate niwe waduhaye umukate tugira twihereze cyane waduhaye ibifungurwa twumva twihereze hanyuma rero nuvuga ni hamwe cyo wandanya ngo bihezagire bituzane amagara tubare n'ibindi niyo majambo akoresha murakoze cyane ngira yabyumvise hari undi yagize ati tugire Kristo
wewe ngo arafise akanyota ko kumenya kahise ke Ecclesia ngo ivyigwa ndoramana ngo none ngo hariho ngo ishuri ryo bari vyigisha ngo mukamuha umuco ko yumva ngo abishaka cyane. jewe narabonye neza mu vyerekeye mu ntumbero ya diocese yacu bari hagiye kuba ishuri novuga rya kaminuza ya Ecclesia Katolika. Nibaza rero ko hazoba harimwo ibisata mwe n'ivyo. Mugabo rero kiretse n'ivyo umuntu atarinze kuja mu bikuze cane. N'ubundi izi nyigisho ziratangwa nk'ubu ndazi yuko natwebwe duhora dutunganya ivyerekeye inyigisho zijanye na kahise ka Ecclesia. Ego mugabo kenshi nuko ziba zigenewe nk'abamenyeshamana imigwi imwe rero kumva hariho ati ibyo no vyiga he hara ubaje neza urashobora kwaronka ngira ngo yo gendera baza ku mapawasi ntaburaho bamwe kugira ngo kubaza mu umuco ukwiye. Murakoze. Hari Frederic ari muri Pawasi Kiganda, wewe ngo yasanze ikiganiro gisa n'iki gice ca mbere giheze mugabo basaba ko co subirwamwo, ariko ndamwibutse yuko iki kiganiro uko catanguye igihe cy'isaha 3:15 z'ijoro uko kizagusubiramwo ukuri kwamye guhera ku ntango gushikaho tuza kukirangiriza. Nizera ko Frederic uri kuratwumva uza kuburi ku karadio kawe kugira ngo uheze wumve iyi nyigisho yose ikwiye. Awundi yanditse ati ni Ntunze Leonidas yari Bururi Paroisse Kanyinya ngashaka baze ngo mpuka ya misa ngo kwifata gute ngo abakristo bamwe ngusanga ngo bahaye basubiramwo ivyo patiri ahaye ngo avuga ngo vyo vyemewe. Dufate nkajya amajambo nico kintu patiri kirakomeye, araho patiri avuga ibintu ugasanga natwe turiko tubisubiramwo bijya ni bivuga amategeko bivuga gute Ecclesia. No kuvuga harya umuntu ku murongo. Allo nagize kwaciye pati aramutse hose. Yego umunsi wa kane azoba umunsi mukuru wa Ascension, none icyo kiganiro kizoba no kuvuga kubera arizo bari kuwa kane kubera zo bari kuwa kane kuwa gatatu ikiganiro kizoba mu gatuzoganira ku vyerekeye Ascension. No kuvuga rero iki kiganiro twareko turavuga ibi tuzobigarako ko hanyuma twabanje ku Ascension bizofata igihe kugira tubigarukeko. Yego ndakengurutse cyane kuko icyo kiradufasha bose mu buzima. Ni nkajya mutariye yanyoye icyayi mu gatondo ega ku mugoroba asubira agasonza ijambo ry'Imana abakirisitu mutubwira uko uryumvirize ryamari rinunuzwa mu tuntu turyoshe. Erega umugore w'umunyasamariyakazi ujya mugore w'umunyasamariyakazi yaganiye na Yezu amubwiye ngo mpamazi amaze kumva neza ibyo Yezu amuganiriye yaciye amubwira ngo rega mukama ngo yerekana ndonka ayo mazi acagira akanyota rero ko kamazi n'ijambo muhora muratubwira rero yama riryoshe kandi numva umengo n'abandi bogifuza rikama riryoshe Yezu na Bikira Mariya. Leo ikiganiro umaze kukironkamwo inema zingana gute? Yewe gaye none ko hamwe ndagwara nkaca iyindi minsi nkasanga ndakize, ubundi munsi nasoza nkaca n'ibyonda natera ikigombo nkaca mbona kiranaze. Izose ngabirana kuzose mbona byinshi ndayibona ngo uta Imana ishimwire hose. Imana inahaza imyaka yose. Amina. Ngira ngo tumushimire Leonce n'umukunzi wa kino kiganiro cyane. Yego. Yatanze intererano nyinshi cyane mbere nahahora naturirimbira tugahimbagwa abakunzi ba kino kiganiro bakanezerwa cyane, akunda twaturimbo tw'umudiho muhora muvuga twakera kandi patiri. Dusubire ku kibazo cha Leonidas yari yabaje ati none ajya amajambo abasaserdoti bavuga arasanga abakristo batamenye ingene bazifatamwo bakayasubiramwo amategeko ya Ecclesia bivuga gute? Reka nk'ubu nk'iki kiganiro urabona iyi samirizi ifasha nyene kugira ngo ijwi rishike kure rishikire benshi. No kuvuga nyene kugira nyene abo bantu baba batazi ko ati ngaha rero muri ikoraniro burya bigenda uko bituma aho umuntu yifata uko aho umuntu avuga ibi abameze uko inyifato kandi kugira ngo bimufashe gukirutsa umutima. Aha rero niyo ntumbero tuba dufise kugira ngo kandi ni namwe nibi bisata bihari kugira ngo bifashe abakristo kugira ngo bamenye guhimbaza neza nkuko Vatikano ya kabiri bitubwira. Hari ubaje ati afisa akanyota ko kumenya kahise neza ka Ecclesia, ati nta kuntu Ecclesia y'u Burundi yotanguza kaminuza yigisha ivyo bintu abavyifuza bakashobora kubijyamwo
bakakamenya neza. Ico muri mu ntumbero iyo umuntu ze muringanizo ya nkuko tuvyumva muri eklezia yacu y'Ibujumbura, ico kiri mu migambi mu minwe y'inama nkuru mu nama y'abepiskopi aho za kaminuza ivuga liturgia y'ukuri ikabigisha nyene habe ibisata nyene vyigisha yego mbega nkabo yigamo boca barigisha mu ibo vyigisha he none urumva kubona wabimenye ariko bakubimenya gusa oya si kubimenya gusa numva ndetse no kubyigisha kuko bica bifasha burya mu buzima kugira ngo dushinge imizi mu bukristo bwacu kuko burya kutamenya kahise niyo ntandaro y'iki amakosa menshi cyane cyane kahise ka usanzwe usengera muri ibintu bimeze kuko akenshi baravyiga mu ishuri nka kimwe mwavuga ukuntu ishengero rya Anglikani ryaje ugasanga ubu niho bariko barabitahura buke buke murakoze. Harundi yabajije ati yatanze intererano agira ati iki kiganiro kiramwujuje kabisa, ati nuko mwogisubiramwo nawe tumwibutse ko gihe isaha 3:15 ko kiganiro baza kugisubizamwo guhera aho twagitanguriye gushika aho tuzakukirangiriza. Yagindisa ati shalom, ngo mbega bajya bo mu yandi madini baragira inkuka ya misa n'uwitwa Eruve ari mu Kanyosha. No kuvuga ko muri ayo mantuze nkuko vuze ati baragira imisa, no kuvuga no kuba wemera ko ari sakramento kandi iryo naryo umaze kwemera ko ari sakramento. Isakramento ni bimenyetso Kristo wenyene agaragaza, no kuvuga n'amasakramento indwi. Rero aho baba barihimbaza nibaza ko muri Anglikane bishoboka ko baba barihimbaza kuko bebagemera ego muri Anglikane bararihimbaza ahandi ntavyo nzi. Anglikane bahimbaza isakramento iri iki Eucharistie bararihimbaza none mbega hajya Anglikani na Eklezia Katolika akantu batandukanisha na gahipatiri by'ukuri no kutemera Vatikano no kutemera Papa ntiyemera Papa eka kandi nuko ningene bahavuye bagenda bara mu nyuma haraba yagira afata muri hagati muri yo igenda afata intumbero harabusanga begeranye na Eklezia Katolika n'abandi bafashe begeranye cyane n'abaporoti eko hari igisabisho duhora tubona gihuza ngo mpuza madini hajya none Anglikane baba barimo baraza bakabihurira ko gute batemera Papa. No kuvuga naho tutoba batemera Papa muga hari ibindi bishobora kuduhuza kuko uwo Kristo twemera n'abari umwe. None ibyo ntibikwiye kugira ngo tukiri ikintu duhuriye ko gihambaye. None ko Kristo tuba tuvuga Kristo twemera ari umwe, none tube aba Paulo n'aba Silasi n'abandi ati nukuvuga ni bimwe Paulo yavuga ati mwebwe muracagenzwa na kamere ntimugenzwa n'iki ntimugenzwa na mutima bituberi imbozi y'injyane kandi twumva tuvuga Kristo umwe aho ugasanga umuntu agiye kugira gutagenda kwigisha abandi asambura abandi nkarumva kubera kuja gusambura abandi vuga Kristo wewe muvuge Kristo kamureke gusambura abandi Patiri biragaragara neza yuko kimwe twavuga tuti bizotebangira ngo bishikaho dusangira ku nkoko kimwe twese tukiyumva ko tugize umuryango umwe kuko mwabivutse turi mu mwuka ya misa. Haraho usanga akenshi biraboneka ko tutagira bimwe, ico kintu cy'amacana agarutse ugasanga umwe yahagaraye undi yafukamye byukuri kajya koko sakano gasa nk'intambamyi koko gaterekana bwabo usanga tutakoze bimwe twese. Mugabo rero ivyo ngaha muri diocese nkuru ya Bujumbura ubu uye nibaza yuko iyo abo babigira n'ababa bavuye handi batavyo bazi nta handi twebwe ngira ngo ivyo twarabironkeye inyigisho sivyo none hari aho usanga bitangira ngo zitafashe gose mugabo naho nyene no kubandanya gufasha kuko n'ubu nico dukora kugira ngo tubananye nyene koko umubiri umwe tube muri bwa bumwe turiko turahimbaza kumva yuko tugira bimwe kandi tukamenya ivyo turiko turagira umutima uri muri vyo atandorereza zirimo. Akarorero kuri dawe wa twese abantu abakisi bateza kwifata gute mu bisanzwe burye igizwe n'ibice bibiri dawe wa twese. Hari igice ca mbere no kuvuga no vuga ko ari nkoko nina hazimana uko ko nina hazimana rero urabona abari kwa nina hazimana ingene bagira ibiganza babikirije hanyuma ni hamwe dawa twese uri mwijuru izina ryawe rinahaza ubwami bwawe bukwire hose ibyo ushaka gushika ngaho ko nuko ninahaza data nuko vuga ibiganza biba bihe aho ubukirije ibiganza ubikirije ubirabisha imbere ariko hageze kuri uduhe urabihindura gatoya nk'usaba nyene uhindura mugani gatoya cyane ukenyura akantu gatoya kamwe nk'uri karasaba urumva ni uri kurasenga umutima urimo
kandi wumva iyo uriko uragira ibimenyetso uriko uragira bijana n'iki n'ivyo uriko uravuga ni muri iyo ntuze turi kuri ibicumuro vyacu naho cyo wifata gute iyo ntuze yose gushika ico gihe ca kabiri uko wari wamaze kuyigira uvuga ngo duhe byo kurya tubandanye uko nyene mugabo aho umukristo abahagaraye abahagaze amakuru mwagazi w'Imana naho turafukama canke turahagarara kuri mwagazi w'Imana rero uko igitabo gishikiriza igitabo c'imisa havuga yuko aho bari basanzwe bafukama uko bobana bafukama mugabo bagaca bafukama bose kuko bari basanzwe babigira uko aho batari basanzwe bafukama bahagarare baguma bahagaze mugabahagarare bose niyo ntuze ngaho kuko burya ijya mwagaze ingorane abantu bagira ijya se umugirwa ni indirimbo iherekeza kumanyura umukate umugirwa ni kumanyura umukate burya ni kandi ni nkuko hari abaca baduka padiri ataratangura kumanyura umukate bagaca baduka bakayiririmba bagaheza ataranaheza no kuzana iki no kuzana amasipuriyo ataraheza gutunganya bagaca bayiheza abo ntibazi ivyo barimwo kuko ijya mwagazi iherekeza umugirwa wo kumanyura umukate ijya itezwa kuririmbwa patiri ariko aragira ariko aramanyura umukate agaheza gutunganya ku meza meranda byose bikarangirana n'ijya ndirimbo hari aho nsigaye mbona uca usanga baguma bayisubiramwo kugira ngo bize kuregerana kujya nibuka ko umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega niwe yaca akibutsa abakristu ati tubandanye dusenga mwagazi w'Imana ngira bakamufatiyeko oya ntibakamufatiyeko ahubwo niko yarakabibukije ahubwo hanyuma hajya kubisabisho rusangi hoho abakristu baricara canke baguma bahagaze baba bahagaze kuko kuva tugaragaje kwemera duhagaze no gusabira intuze tuba duhagaze ikoraniro bari hagaze ko benshi usanga bicaye aho usanga nawafukamye kutamenya bamwe Yezu yasabira ikigongo ntibazi ivyo bakora patiri harangira murakwiye gutunganya indi nyigisho abakisoma babisabye ati twifate gute tugire gute ugasanga vyabacanze no kuvuga nivyo kandi burya cyane abantu z'abapadiri bapadiri mukuru mu maparuwasi abo nibo bategerezwa kubikora kuko nibo bategerezwa gutunganya kugira ngo buke ku munsi kugira ngo byinjiremwo bibinjiremo naho ngaha mu gisagara hari usanga baba bavuye mu ntara hirya no hino usanga nyene bari basanzwe bafise ko babibamwo kandi akenshi nawe usanga baheza bagasanga abantu bariko bagira nk'abandi hariho ahandi abakisi bakunda kubaza bati none mu ngoro y'Imana nakahe kanya tuzagushikiriza ko agasabisho kacu twatwaye ku mutima aho hantu ntibarahatahura neza ico nakivuze yuko igihe ni hahandi icyo bita ku gisabisho c'ikoraniro ku gisabisho c'ikoraniro kiba nukuvuga iyo ari ku munsi w'Imana ni gihe Imana inazwe mu ijuru ibiheze hamwe ashavuga ngo dusabe kuko igitabo c'imigirwa y'imisa kivuga ngo ungihe umusaseredoti avuze ngo dusabe aca abanza agira agacerera hama rero nawe bimwe bikuremereye hava bikubuza kumva ijambo ry'Imana ubihereza umukama ngaho hama aca vyegeranya aca bihereza umukama muri kijya gisabisho ni haryo murakoze cyane patiri tugaruke ndabona akanya kasana kageze kagerewe kino kiganiro tuhagire turangize ikiganiro mugira ngira nk'akantu mwohereza ko mu kuvuga gafatiye ku inyigisho yakahise kinkuka ya misa naho mwavuze ko inyigisho muzoyigarukako nzoyigarukako ariko twumve yuko Vatikano ya kabiri nawe ngo dusubire ku isoko gusubira ku isoko kuko buryo udasubiye ku isoko no kuvuga haba hagiye harajamwe ibintu byinshi umwe yongera ko kandi ukunda agira gute ariko gusubira ku isoko bituma nyene avuga ati niyo soko niho uvoma amazi meza ku isoko nayo handi uza gusanga yamaze gutobekara rero ngaho niho novuga cyane iyo Vatikano ya kabiri iyo nyigisho yadushikirije burya ntiturayishira mu ngiro bishimishije kandi ubona aho tugeze mu myaka 50 ibaye irenga rero ni muri make ivyo nico bize bidufasha kugira ngo uwa Kristo aje gusenga ntabindorerezi ariko agira uruhara bamufashe baba barimbira Imana yaba n'uriko arongoye iyo nkuka nawe nyina azi ko ariko afashe iryo koraniro kandi kumva n'abari mu ikoraniro ko bataje kumviriza baririmbira Imana ntibaje gusa kubumviriza kugira ngo barorere ariko kumva ko barimwo nabo bakiruzukije umutima nane bimwe bavuga bati
uririmbye neza ngo basenze kabiri kumva ko abaririmbira Imana bahamagariwe gufasha ikoraniro kugira ngo risenge kabiri kumva nkubo baze nk'ibiririmbo batazi ikoraniro ritazi ryaba ari giringara mbega hajya yitwa impfumo we canke ni impfumo we hariho n'iyindi nyamba yitwa ndimandima no kuvuga nkaho uri gufasha ikikoraniro uri kurifasha iki urarifashe kugira ngo risenge kabiri kugira ngo ririmbye neza abasenze kabiri. Izo ndirimbo pati zosanga mu makorari y'abajene umenga ahubwo mbere zo zitwara idarapo batarivye ngo ndimandima ngo mfumo hari turimbo twakanovera ka kera tumwere hose yama atwibutsa muri kino kiganiro. Hari izo za kera mugabo hari n'izindi shasha kuko izo ntitwozideha zirahari mugabo zibi zifasha abakristo gukirurutsa umutima. So kubo bumviriza baririmbe nabo kubafasha kuririmba hanyuma kandi kuririmba neza hanyuma bace basenga rero inshuro kabiri kubera baririmbye neza. Pati rero nakandi gakunda kwibonekeza kubera mu gihe iki gihe turimo cyaduka cya corona usanga hari inkuka za misa nyinshi zitandukanye ugasanga imwe irasohoka iyindi gaca yinjira abaririmbyi bahora guhura n'intambamyi yuko imwe isohoka patira gacaza gutanguza iyindi bataraheza kwitunganya neza ngo bitegure baronka kanya nyene kugutangura bafasha ba Kristo gusenga neza baze inkuka ya misa gusozera nyene bafasha gusenga neza aho nta kuntu abarongoza amapawasa apatiri mukuru boza basigira kanya gato kugira ngo yego naho tuvuga ngo ni kubera ikiza ca corona ariko burya nibaza yuko iyi ngorane itari ngaho rero nibaza ko ingorane itari ngaho kuko tumaze kumenya kugira ngo tugwize izo misa kugira ngo tuzigwize hanyuma yego ariko kumva yuko uwo muntu yaje mu misa yahimbaje yafashe umwanya wo guhimbaza atariko ariruka yego si kuvuga ngo kuguraza abantu mu isengero ariko kumva kuronka umwanya wo kwinjira nyene kuhimbaza atamuntu ariko ariruka. Yego ivyo rero burya bicaye bivanye ni paruwasi ivyo barashobora kubitunganya neza bikamera neza. Murakoze Patiri ngira ngo tubashimire tubakengurukire. Yego murakoze namwe umukama bana nyabahezagira.